amashirahamwe atatu, ishirahamwe AC-Génocide Cirimoso, ishirahamwe riserukira abavyeyi bahekuriwe mu Kibimba, ishirahamwe ry'abacitse kw'icumu mu Kibimba, barashize umukono ikete risaba umukuru w'igihugu yuko yobaha uruhusha rwo kugenda kwibuka, kwunamira bajya abanyeshuri, bajya abana bagandaguwe bunyamaswa hajya mu Kibimba, bagaturirwa, bagasha bagatokombera atacamira. Icatumye twandikira umukuru w'igihugu, haraheze imyaka 4 kuva umwaka wa 2020 dusaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yuko duha uruhusha waraba intwaro mu gihugu kugira duha uruhusha tugende kunamira bajya abana, kubatera iteka naho tutobagaruye. Ariko uwo mushikiranganje we yatubarira ati yamara mwebwe muzo kumugenekerezo ya 21 habari umunsi mukuru w'igihugu w'ikibuka umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bagandaguye, mwebwe rero ntivyokunda ko izo manza zibiri zihurirana. Nico gituma twavuze tuti reka tureke gusaba igenekerezo rya 21 gitugutu mwaka wa 2024 dusabe itariki 26 ku munsi wa gatandatu ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024. Tuti rero ko twandikiye umushikiranganje ntatusubize uko tuvyipfuza, reka twitura umukuru w'igihugu kuko nubundi niwe Sebarundi, nta mbavu n'ukwaha ntiyokwemerera bamwe abandi ngo abankire. Nico gituma twamwituye, ariko n'ubu emwe gushika iyi saha 26 ntaraduha inyishu. Niyabi y'ukwanka, ibi y'ukwemera, mugabo wa Mufaransa avuga ngo utacavuze abayemeye, mu Burundi ntibikiri uko, utacavuze ntaba yemeye.